Tubiriye kuguha ikaze wewe udahema kuba natwe mu makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri iyi ndebesha kure ya nyere nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV amakuru abashikira ku gihe kandi rwose tuyabashikiriza bivanye n'amasoko yacu yizewe nyuma yo gukora amatohoza yimbitse. Rero tubafitiye amakuru atandukanye cyane cyane mu gisata cya politike ndetse umutekano hose turaza gushikayo maze tubashikirize amakuru ameze neza cyane. Reka tudatevye tubagezeho impfunyapfunyi z'aya makuru. Muri Uvira yugawe aba wazalendo bazivye abanyagihugu bava mu burere bugenzurwa na M23. Rero byakomeye urumva ko bababujije kugira aho bajya. Rero aya makuru tubabwiye ku mpfunyapfunyi rero n'ayandi yose tutavuze muri izi mpfunyapfunyi turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Katudatevye tubageze amakuru ku buryo bw'idonido. Ko na mbere y'idonido reka wewe utari wafyonda sabone cutegerezwa no kugira uyikande maze amakuru ajya gushikira ku gihe mu nyuma yo kubona notification. Uvira kuwa 16 ntwarana 2026 abagwanyi ba wazalendo bakorera mu gice cya Runingu muri teritware ya Uvira muri Sud Kivu batangaje kuri uw'Imana ko abanyagihugu baturuka mu burere bugenzurwa na M23 babujijwe kwinjira muri ico gisagara. Kubw'amasoko menshi iyo ngingo iraba cane ingenzi ziva ibukavu n'ibindi bice vyo mu kiyaya ca Ruzizi ubu kigenzurwa na M23. Ingingo isigurwa ko ari iy'ugucungera umutekano. Mu butumwa bwahawe abanyagihugu kuri uw'Imana abawazalendo bamenyesha ko bugaye igisagara ca Uvira ku banyagihugu bava mu burere bugenzurwa n'umwansi. Abo barwanyi bemeza ko bikekwa ko bamwe mu ngenzi bakora ibikorwa vyo kuneka mu ntumbero yo kumenya ibirindiro vya FARDC n'ibirindiro vy'abafatanya nabo muri ico gisagara. Twarabonye ko amamodokari menshi ava ibukavu atwara abantu bariko barondera amakuru ajanye n'ibirindiro vy'abasirikare Uvira niko abo bawazalendo batangaje. Ubu igisagara ca Uvira kigenzurwa na FARDC ifashijwe na wazalendo n'iyindi migwi y'abagwanyi muri ako karere. Abanyagihugu birukanywe mu masoko. Abanyagihugu bo mu kiyaya ca Ruzizi cane Ikamanyora, Ruvungi, Ruberizi na Sange bemeza ko babujijwe kuja mu isoko ya Kashutu iri mu karere ka Runingu. Abo banyagihugu basigura ko bari baje mu bikorwa vy'ubudandaji muri iyo soko ariko ko birukanywe n'abo bagwanyi mu mvo z'uko uburere baturukamwo bugenzurwa na M23. Bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga yo muri teritware ya Uvira ararajwe ishinga n'ingaruka z'iyo ngingo ku buzima bw'abanyagihugu buri munsi. Ku bwabo iyo ngingo ishobora gutuma abenshi mu banyagihugu b'Uvira badashika mu mirima yabo no mu bice baragiramwo ibitungwa vyabo mu kiyaya ca Ruzizi nka Sange,
Mutarure, Ruberizi, Ruvungi, Rubarika na Kamanyora. Abahinga mu bijyanye n'ubutunzi muri ako karere bamenyesha kandi ko hashobora kuba ingaruka ku butunzi zijyanye n'iyagurwa ry'amayira hagati ya Uvira na Bukavu. Bibutsa ko uruja n'uruza hagati y'ibyo bisagara bibiri rwari rwasubiriye kuba rwari rwatumye haba ihanahanwa ry'ibidandazwa. Abakora ingendo hagati ya Uvira na Bukavu bari basubiriye gutangura ibikorwa byabo. Amafi ava Uvira yahurishwa vyoroshye i Bukavu mbere n'Igoma. Ku ruhande rwabo ibitenge, impuzu, imiti biva i Bukavu byarinjira bitagoranye i Uvira, niko basigura. Ku bwabo basesenguzi, iyugarwa ry'uwo muhora w'ubudandaji urahakwa kugira ingaruka mbi ku banyagihugu bo muri ibyo bisagara bibiri. Ku rundi ruhande bamwe bavuga ko hashobora kuba harabayemo igitsure cyo hanze y'igihugu. Ku bw'ayo makuru atagira ivyemezo, indongozi z'u Burundi zoba zatumye Wazalendo kwagura amabarabara ahuza Uvira na Bukavu. Iyo ngingo yoba ifise ihangiro ryo kugabanya uruja n'uruza rw'abadandaza bahora baja i Bujumbura kurangura ibidandazwa badandaza i Bukavu. Umugwi mu 2023 ugizwe ahanini rero muri Kongo bavuga Ikinyarwanda wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera ya 2021. Ubu ukaba winjiye mu ihuriro AFC rirongowe na Colonel Nanga yahoze arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora muri Kongo. AFC M23 igenzura ubu burere bwinshi bukomeye muri Nord Kivu no muri Sud Kivu, harimo Goma na Bukavu. Imigwa mikuru y'izo ntara zibiri hamwe n'ikirombwe c'Irubaya cimbwamwo koruta nyinshi ku isi yose. Ubwo butare bukoreshwa cyane mu gukora ivyuma vy'ubuhinga bwa none no mu buhungiro agezweho n'amahinguriro agezweho. AFC 23 isaba Kongo ko coba igihugu kigizwe n'intara zigenga. Kinshasa yagiriza u Rwanda gushigikira M23, Kigali nayo ikayamiriza ivyo yikeka ko Uburundi na RDC vyoba bishigikiye FDLR, nubwo u Rwanda rwama rubihakana. Icegeranyo c'umugwi w'abahinga bo muri ONU kivuga ko hari abasirikare bari hagati y'ibihumbi 5,000 n'ibihumbi 7,000 b'u Rwanda bari gufasha abagwanyi ba M23 AFC. Ku rubuga intambara zirabandanya ahari amasezerano ya Washington yateweho ko umukono ku wa 4 Kigarama 2025 hagati ya RDC n'u Rwanda ku buhuza bwa Amerika, birerekana ko ubwigoro bw'ibihugu bwananiwe kugarukana ituze mu karere. Uburundi bwari bwitavye ayo masezerano nk'indorerezi buserukiwe n'umukuru w'igihugu
Evariste Ndayishimiye ku bw'icegeranyo c'ubushikiranganji bwa Kongo bujejwe intwaro yo hagati n'umutekano cabonywe rero n'ibimenyeshamakuru muri Kigarama 2025 Uburundi bwoba bwarungitse hagati ya Myandagaro 2022 na Kigarama 2025 abasirikare barenga 29,000 ku butaka bwa Kongo. Abo basirikare bagwana ku ruhande rwa FARDC n'abagwanyi ba Wazalendo bashyigikiwe na Kinshasa, bakaba barwanya M23. Uru rwandiko nyene ruvuga ko abasirikare b'Abarundi baba 10,000 bakiri mu buseruko bwa Kongo aho barungitswe mu burere bumwe urwo runani rwabo rurimwo n'abarwanyi ba FDLR, umugwi w'abarwanyi b'Abanyarwanda bamwe rero bo bagirizwa kugira uruhara mu ihonya bwoko y'Abatutsi mu Rwanda. Muri Kigarama 2025 M23 yarigaruriye Uvira, gisagara kiri ku birometero bikeya gusa uva i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi, ahari ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, buserukizi n'igice kinini c'intwaro imbere yo kuva muri ico gisagara muri Nzero bivuye ku gitsure c'Amerika. Muri ako karere abagwanyi ba Wazalendo barafasha gisagara igisirikare ca leta, bavuga ko gifise inguvu nke, ugutana mu mitwe hagati y'abasirikare na Wazalendo canke abagwanyi baka igishwanisho. Rero abasirikare vyama vyibonekeje muri ubwo burere. Muri Nyakanga 2025 umujenerale wo muri FARDC yarabujijwe na Wazalendo kuza gukorera i Uvira, bakaba baciye bagumura abanyagihugu. Harabaye imyiyerekano bituma abantu bashika 10 bapfa. Uburongozi bw'igisirikare ca Kongo bwahavuye bufata ingingo yo kwimurira ahandi Generale Olivier Gasita. Aba Wazalendo bamwikeka ko ari umusumyi w'urusaku w'u Rwanda bafatiye ku bwoko aturukamwo bw'Abanyamurenge. Rero uko vyifashe nawe rero nkuko twababwiye mu mpfunyapfunyi z'aya makuru, turafise andi makuru tugira tubashikire none. Mu yandi makuru nuko hari amakuru avuga ko muri 2021 Space Caritas Njebarikanuye yari yabogojwe mu burongozi bw'inama nkenguzamateka kubera ibinyenyezi vy'isukari. Ubu agiye guserukira Uburundi mu Bufaransa. Ni inkuru yaryoheye cane abakurikira runo rubuga muri 2021 inyuma y'imisi abanyagihugu bo mu ntara Gitega bari bamaze basabira ibihano icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yahavuye abogozwa. Space Caritas Njebarikanuye yari yagirizwa kudandaza isukari ya Sosumo ku biciro birenze urugero. Ni mu gihe isukari yari ikenye cane ikaca yiharizwa n'ibihangange vyayigurisha ibiciro rero vy'umurengera. Ikurwa ryiwe ryatanze icizere ku ntwaro ya Ndayishimiye yoba agiye
kwikubita agashi mu guhana abasoma bayirimwo. Icizere cyamaze umwanya urume rumara. Tubibutse ko Space Caritas Njebarikanuye yari yasubiriwe na Denise Ndadaye. Space Caritas Njebarikanuye yibutswe ubu yaraye yakiriwe i Paris mu Bufaransa aho agiye guserukira Uburundi. Nuko intwaro ya Ndayishimiye ikoze ibisuma, abicanyi n'izindi nkozi z'ikibi zifukanye mu nda abarundi nizo zisoma ubwa mbere ku nturire y'ubutegetsi. Hayo rero nguko urumva ko n'uwo yakagize ngo akubiswa agashyi nyine urumva ko ntacyo n'ubundi baba bakoze na mu nyuma, nk'uko byagaragajwe nuko bose kwisubira ko kwe ari nk'umwanya urume rumara, mbega ntawo. Ayo niyo makuru twari twafisiye none kuri Isange TV. Reka ndagushimire wewe ubanye natwe kandi niteka n'umunezero ntangere kuba komeza kuba natwe. Amakuru twari twafisiye n'aya ngaya ko tutatanguranye twamusanze nkuru aya makuru yagize yibanda ko twabona amakuru twabwiye ko Wazalendo yaje kuba ifunga ibice mwerero byo muri Sud Kivu, aho rero bahagaritse ingendo mu duce tuyoborwa cyangwa se dusuzumwa na M23, aho rero babujije ingendo zimwe abanyagihugu baragaragaza ko bishobora kuba bigiye gutuma bagira imibereho mibi, na cyane ko ubudandaji butari buze gukomeza uko bisanzwe. Mu yandi makuru twababariye ko rero hari rero kwa Njebarikanuye, uyu yari rero igisuma rero kiza kuba kiba isukari n'ibindi kajyana ku biciro by'umurengera. Ubu rero yaje kuba akurwa, ariko mu nyuma akaba yongeye gushyirwa imbere aho ejo yakiriwe i Paris. Urumva ko umuco wo kudahana nanone urasubiriye. Rero nguko iyi ni Isange TV, mugira amahoro y'Imana.